tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Sangira ijambo ry'Imana namwe Imana yashize ku mutima. Tugize iminsi turi mu bihe byiza, nk'emu yera ariko aratugirira neza. Nk'emu yera ndabasabe tumukomera amashi, umukunzi wanje mwiza. Tumukomera amashi, tumukomera amashi, tumukomera amashi. Ari hano yiteguye kugukorera, yiteguye kukugenderera, yiteguye kugirira neza. Amen. Turi mu kwezi kw'inyishu ko kwishurwa amasengesho yacu. Je ndamaze kuronka intahe z'abantu bafise contact yiwanje, ariko ndibaza ko hari n'abandi bantu badafise contact yanje mugabo ariko barabaho inyishu mu buzima bwabo. Ndashaka abantu bashingira naye ku by'ukuri ko bariko barabona ikiganza c'Imana mu byo basengeye, baduze ibiganza pe. Yes, kandi vraiment pana byo kubesha. Umuntu avuga ati gende ko ndabona ikiganza c'Imana. Yes. Imana ishimwe kuri mwebwe. Imana ntiraheza. Ariko namwe mu cyiteze uyu munsi ushobora kuba iwanyu. Amen. Turacasigaje iminsi 10 n'indi mikenya. Ntugabanukirwe bwo kwizera, ntunyigange mu kwizera. Imana ni Imana yishura. Ivyo ndavyizera n'umutima wanje wose, kandi ntibisaba iminsi myinshi. Naho hoba hasigaye umwanya mutonyi cyane kugira ukwezi guhere, Imana ishobora gukora igitangaza tutazopfa wibagiye. Amen. Umuntu ashobora kumbwira ati pastor, none ni mpaka twese Imana dukore ibitangaza. Sawa, wewe wikuyemo nta kibazo, mbwa yarishowe kuyikorera wewe. Ashaka guhitamo kutavyizera, ashaka guhitamo kutavyitega, guhitamo ko umuntu Imana irakonora. Ariko ukaba uri umuntu uvuga ati je ndakeneye gutemanya ko Imana yanje ari Imana nzima y'amaboko. Ndashaka wizere Imana ikora ibintu mu buzima bwawe. Hallelujah. Abandi naho bova imbere boguma bicaye, reka nsa mu batera zihano. Burya je natangwe gukorera ishengero no munsi. Aha natangwe igikorwa naho ntarasoma verse. Hallelujah. Mbere yuko turirimba reka dusome hariya. Jamwe namwe tujane. Mwaturiranire ivyaha vyanyu, musengeranire. Ku munsi w'Imana ku munsi wa gatatu nakoreye kuri uwo murongo hepfo gatonyi. Ava ngo kugira ngo mukire indwara, ugusaba kumugororozi. Very powerful. Ugusaba kumugororozi. Nahagaze kuri aka kantu, ugusaba kumugororozi. Singiye kubigarukako, ariko uzokumvirize audio nigishije. Kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa cyako. Hallelujah. Sugusaba uko umuntu wari we wese, nugusaba kumugororozi kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa cyako. Niko ndasigura ku munsi wa gatatu, ninde ari umugororozi mu bwami bw'Imana. Ninde Bibiliya yita umugororozi, ninde Imana yita umugororozi, kuko uwo ni washobora kunyiganza ibintu mw'isi y'imhemu. Igihe asenze amasengesho yiwe ni ashobora kuzana impinduka. Iyo audio ndakwinginze uzoyumvirize.
ugusenga k'umugorozi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cyako. Duza gato. Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Yongera gusaba ijuru rirekura imvura, isi imeza imirima yayo. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Ngiye kuvugana namwe ikintu gikomeye cyane nakuyemo nk'umutima wa Eliya igihe ariko arasenga rino sengesho. Bibiliya itubwira ngo Eliya yahuye n'uwitwa Ahabu. Hama aramubwira ati, Ahabu, imvura igiye gutara, imvura igiye guhagarika kugwa, ati kandi izosubira kugwa ari uko nsubiye kuvuga igwe. Muri aya majambo ndumvamo ikintu gikomeye tugiye kuganira. Ndumvamo umutima ukomeye tugiye kuganira. Tugiye kuganira umutima uri muri aya majambo, uwo bibiri yita umutima wizera. Twese tuvuga tukwizera. Okay, ndumvamwo ico dukunze kwita umutima wizera cyangwa impwemu yo kwizera. Impwemu yo kwizera ni ikintu gikomeye cyane giprovoka ama resultat. Nico kintu gikomeye cyane no kwita inzira y'umwimbu y'ama resultat avuye ku Mana. Ibaze je ndiko nasoma aya majambo navuze ati, Mana usubira unyongera ukwizera. Ibaze umuntu w'umugabo arahagurutse mw'isi, muri histoire yose y'isi ntiyigeze yumva umuntu yahagarikije imvura nta na rimwe. Nga arizera ati, jewe Imana yanje ndayizeye, naho ivyo ndayizereye ata muntu n'umwe yigeze kubikorera. Ndizeye ko isengesho ngiye kugira rigiye guhagarika imvura kandi izosubira kugwa ariko ngize irindi yo gusaba imvura. Eliya cyaraza acabwira Ahabu. Yabivuze by faith, yabivugishijwe no kwizera, nta bintu biboneka bindi canke yari yongororaniye n'Imana. Eliya araza abona umugabo witwa Ahabu, aramubwira ati, Ahabu, nagomba kubwire ko imvura igiye gutara, imvura igiye guhagarika kugwa, ati kandi izosubira kugwa ari uko ndayibyisubire kugwa. Sinzi ko mwumva ubushizi bw'amanga, sinzi ko mwumva ukugushira ubwoba mu mutima, ingene uyu mugabo yizera isengesho, yizera Imana yiwe, yizera ko ninabideklara nkabivuga ijuru riravyumva kandi irabikora, hama bizogenda uko nyene nabivuze. Akaja atangura no kubibwira abantu, atangura kubivuga ati, burya nta mvura izosubira kugwa. Batireka sha ayo majambo nayi wawe, ati burya nabibabwiye nta mvura izosubira kugwa. Barashobora kuba arihanganye indwi imwe nta mvura iguye, aravuga ati n'ubundi yahora imara n'ukwezi nibisanzwe izosubira igwe. Ngo bararindira amezi 5 arahera, atangura kwibaza ati bya bintu yavuga birashobora kuba vyo. Hama bararindira, amasezo arakurakuranwa, amasezo y'iki, amasezo y'imvura arakurakuranwa, imvura iranka kugwa. Havuga ati mutangure kuraba neza vya bintu wa mugabo yavuga bishobora kuba vyo. Inzara iratangura gutera, itera mu gisagara. Hama umwami aratangura abona ati, burya ibi bintu birafatanye na vya bindi Eliya yavuga. Yavuze ngo imvura ntizosubira kugwa, kandi kuva ico gihe avuga iryo jambo nta mvura irasubira kugwa, mbere nta n'urume rutonyanga ku vyatsi. Eliya Imana we yari yamuzigurije, iriko iramufasha, iriko iramugaburira, iriko iramugira neza mu buryo butandukanye. Mbwa jewe ico ngomba ko dutira ko atasa umutima ngomba ko dukuramwo n'umutima wo kwizera. Aho umuntu ashobora kwizera Imana yiwe agaprokama ibintu, kandi ivyo bintu aprokamye kubwo kwizera Imana ikabikora. Haleluya. Ngomba Eliya icyo tumukurako, ko birivuga ngo uwo yari umuntu ameze nkatwe. Aro ikintu ngomba ko tumusoromako, tumukurako n'uyu mutima wizera, n'uyu mutima wizera Imana,
hamugashinga intahe atanibiboneka urabona. Uyu mutima wizera Imana, hama ukavuga ugasenga, ariko kandi ukizera ngo ibisengeye bizoba, atagukekeranya, atadute na ntonyi. Kubera iki? Kubera yizeye Imana n'ubushobozi bw'amasengesho. Abantu bizera Imana n'ubushobozi bw'amasengesho muvuge amena. Mwebwe tugiye gukorana rero kino gitondo. Tujanire mu Baheburayo, mpereza Baheburayo 11. Reka nsomere mu Kirundi ucuma umurongo mu Gifaransa. Ukwizera ni kumenya gose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Haleluya. Mu Kirundi bavuze ngo ukwizera James nukumenya gose. Ukwizera sukumenya buhoro buhoro, nukumenya gose. Muri ya Gifaransa navuze ngo or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Ni gute ivyo utabona ushobora kubidemontra? Bica mu kwizera. Azo ngo la foi est une ferme assurance. Ukwizera si assurance. C'est une ferme assurance. Ukwizera sukwemezwa. Ukwizera nukwemezwa gose. Ukwizera nukumenya gose. Sukumenya gusa, nukumenya gose. Kumenya gose bisigura ngo nukumenya bikuwemo gukekeranya. Umuntu ashobora kuba azi ikintu mugabo kirimwe amadute, kirimwe gukekeranya. Mugabo iritubwiye ngo ukwizera sukumenya mwenuko. Ukwizera nukumenya gose. Reka ndabaha akarorero. Murabona nk'ijya modoka iri hajya inyuma. Kuri twebwe dukuze turi hano, kiretse bari bari hariya muri Sunday school, turazi gose ko ari imodoka. Turazi cyane ku buryo twobipfira. Turabizi gose ku buryo atadute ikirimo yuko ari imodoka. Ndabakandika rugasanzwe. Urazi gose kuri umukobwa cyangwa uri umuhungu ku buryo atadute na ntonyi kirimo. Bavuze ngo abahungu bahaguruke, ntubanza gukekeranya. You know and you know. Urabizi kandi urabizi. Muri Bibiliya y'Icyongereza bavuga ngo now faith is a substance. Faith nugukora kibidakogwako, nukugumbira ibitaboneka, nukubicakira ukavyumva. Rero ni mu kwizera dushoboye kwakira amareyalite y'imwema ataboneka. Amena. Ni mu kwizera amaboko yacu y'imwemu ashobora gukora ku kintu ukacumva. Abandi bose ntibariko baracumva, abandi bose ntibagitahura, abandi bose bovuga ko atakihari, but you, wewe wahawe kwizera, ushoboye kwakira ikintu muri isi iboneka kitariho, utonakorako, utonasigurira umuntu,
ariko ukakigira. Bitubwiye ngo ivyo rero bavyise ngo ni formation y'ibintu twizigiye. Ivyo twizigiye nivyo twiteze muri kazoza. Nga ivyo twizeye nivyo twakuye muri kazoza tukazana muri kubu. Nivyo twakiriye, nivyo twashitsemwo, nivyo duhagazemwo par la foi. Haleluya. Rero singiye gutanga ama definition menshi ukwizera, ngiye gufatira kunyifato n'ibikorwa vy'abantu baprise ukwizera kukabakorera, haba natwe tuvyaplike bidukorere, kuko bitubwira ngo bari abantu bameze nkatwe. Niyo teme turiko turiga. Ngiye kushira habona, kwerekana ivyo bagendeyemwo bakakira parafwa n'inyifato bagiye bagira, kuko iyi nyigisho yo kwizera, reka mbere ivuga undi kuntu, iyi nzira y'amaresultat yitwa kwizera si nzira twebwe tugombe duce, ni nzira bakera batwitangiye imbere mu kwizera baciyemwo. Irashaje, haciye igihe kinini hari. Alors je naje gusubira kuyimurika imbere y'amaso yawe uyibone. Nitugombe dukreye indi definition kwizera, nitugombe dukreye ubuzima bundi bushashe bwo kwizera, ahubwo tugombe dushira amakanda, niko bavyita, tugombe duhonyoza ibirenge vyacu abandi bahonyoye. Haleluya. Tugomba duce mu nzira abandi bacimwe, kandi kukwizera kutabakojeje isoni nikuzogukoza isoni mu izina rya Yesu. Kukwizera kwabahaye ivyo bizereye nawe kuzoguha ivyo wizereye. Haleluya. Ngiye gutanga ama definition afatiye ku nyifato abatwatangiye imbere aho biriva ngo bari abantu bameze nkatwe. Ayo ma definition ni umwanya wankundiye ndavuga 5, utankundiye ndavuga nzoba mvuze, hama ayo tuyubakireko, hama zoduha ama resultat. Haleluya. Niganza mugeza mubwira tukwizera ni gufeiringa, ukwizera ni kunanirwa. Haleluya. Ukwizera ni kigwanisho gikomeye cyane kitananirwa. Tujane icyo ngiye kuvuga nka definition ya mbere y'ukwizera. Haleluya. Ngiye kuvuga ngo ukwizera nukwemezwa mu mutima ko ari umwanya wo kugenda, hamugaguruka ukagenda kandi utazi yugiye. Itanguriro 12 somera uhereye ku murongo wa mbere. Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu canyu, ati Aburahamu va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Uje mu gihugu nzokwereka. Ntamurazi ko ndakubaha cyane, mbabareye ko ndagutanze gakarorero. Ni kubera ngombye kugeranya Aburahamu, kubera Aburahamu ari umuntu akuze. Sino gutanga akarorero kumutamangana kujya abantu batama ndabubaha cyane. Amen. Subiramo rero. Uhoraho abarira Aburahamu, reka dufate ko yari Aburahamu. Uhoraho araza abwira Aburahamu ati va mu gihugu canyu. Mwibaze Serge n'umurundi. Serge afise umuryango, Serge afise ubwoko, afise ihanga avamwo. Hama Imana iraje, mumvirize faith icarico. Imana iraje imubwiye ngo Aburahamu, muratahura ibyo ndiko ndavuga? Twamwisa Aburahamu. Aburahamu, Serge, va mu nzu ya so, va mu gihugu cy'iwanyu, va mu muryango w'iwanyu, va mu bwoko bw'iwanyu, hama genda mu gihugu nzokwereka. Nta namubwiye ngo genda muri kiriya gihugu, amubwiye ngo fata inzira ugende. Hama muca mwumva ko atamweresa igihugu agendamwo, mu yandi majambo ntaza kumenya n'inzira afata.
reka tubishire mu bintu byacu bya none. Nk'ubu mvuze ngo haguruka ngaha jya mu Rwanda, acamenya ati nca Kanyaru canke nca ziriya nzira zindi. Mugabo amubwiye ngo jya mu gihugu, haguruka viwanyu, va mu vyiwanyu, heba amatongo yaso, heba iritaje papa yo guhaye, hamagenda iyo nzokwereka. Ndibaza ikibazo, pa ya mbere yayitumbereje, direction yafashe yayikuye. Muga Aburahamu yari yarize kwizera Imana, yari yarize kwizera ijambo ry'Imana. Aburahamu yavuga ngo iri jambo Imana imbwiye ngo genda ririmo direction iyo nzoja, rizombwira honja, genda giye, nivyasaba ko rinkatisha rizonkatisha, nivyasaba ko rivugana nanjye turihenze rizombwira iyonja. Mugabo kwizera ni ijambo rimwe Imana yabwiye Aburahamu ngo va muri comfort, va mu bintu mu mutekano. Ibazura ahantu Aburahamu yari umuntu akomeye cyane, na se we yari umuntu akomeye gose. Mugabo mubwira ngo va muri ivyo, hama nzokwereka iyuja. Number 1, hama ninamara kukwereka iyuja nzoguhindura ihanga rikomeye. Siyanga gusa, nzogukura mu ruvyaro runini, wezo munda yawe hazovamwe abami. Niko Imana yamubariye. Mugabo kwizera nuguhaguruka wizeye icyo Imana ikubariye, hamugakora utazi neza ibyo ugiye gukora. Ukwizera nuguhaguruka ugakora ibyo Imana ikubwiye utazi finalite yavyo. Hari ibintu dukora tutazi ngo ko bihereye aha bizoherera he, ko bitanguriye ngaha bizohera hehe. Imana hari igihe itatwereka finalite kuko ikeneye ko tuyizera, ikakubwira gusa ngo haguruka hamugende, ikakubwira intambwe itangura, ikwirikira ikakurindiriza ubusabane muzogenda muragiranira. Haleluya, tumukomera amasha dufashe kwigisha. Kwizera igituma abantu benshi bataronka amaresultat y'ivyo basengera, nuko wabuze mu kwizera. Ukwizera ni igihe umuntu ariko arasenga hama kumva iciyumviro kimujemwo c'ivyo yokora, c'umuntu yoraba, c'ayo postira, ico ciyumviro kimujemwo akaca agiha agaciro. Twese twati guha agaciro. Bano Imana hari ibintu tutanegrija, surtout ibintu twakirira mu masengesho, ibintu twakirira imbere y'Imana. Ivyo bintu twakira turi muri intimite birakomeye. Ukwizera nukubiha agaciro hamukabikora. Haleluya. Va mu gihugu cyanyu, mu yandi majambo, va muri rutine, va muri kamenyere, va mu kungena ibintu vyamye bikorwa kera. Umviriye metode shasha ndiko ndakwigisha, hama yikore. Nurayibona n'umuntu numwe, mugabo yikore. Imana iratangaje. Imana ishoye kubwira ati va muri iri soko, genda muri iriya soko. Hama ugatangura kwiyumvira ati Imana, kumenga aha nari nafatishije, kumenga nari maze kugira abakorege benshi, kumenga. Bano Imana, ukwizera nukumenya gose ugakekeranya yuko icyo Imana ikubwiye iri inyuma yaco. Ukwizera nukumenya gose gose gose. Uno munsi naje kugufasha isanye uvuye ngaha utangure gushira mu ngiro utudetaye tw'ivy'Imana ikubwira ku munsi ku munsi. Ibitangaza ntibiri mu ijuru, buri muri iryo jambo. Ibitangaza biri muri ayo ma instruction. Igitangaza kiri muri ivyo Imana yakubwiye. Amena. Ibaze nk'ubu mfise iyi microphone imwe, hama Imana ikacimbwira igomba kumpa microphone sans fil. Ubundi irasumbya agaciro iyi, igomba kumpa microphone sans fil. Mugiga cimbwira ngo banza utangiyo avec fil. Ukwizera nukumenya naho usigaye uri mevide, yuko muri iryo jambo Imana yakubwiye harimwe ama microphone.
ndishobora kuvuga ukwezi kw'inyishu tutavuze kwizera, kuko Imana ntiyishura igumbagumba, yishura ukwizera kw'abantu. Ukwizera ni ibihe Eliya yagize. Eliya aragarabwira Ahabu ati umviriza, imvura ntizosubira kugwa gushika ndabivuze. Umubajije ati Eliya, wavuganye n'Imana? Pas nécessairement. Arizera ngo ninajya gusenga ndazi Imana yanjye iranyumva, hama ibimvuzi iraza kubishitsa. Haleluya. Kwizera nukumenya gose ivyizigirwa. Wizigiye iki? Wizeye iki? Ese kurabizi neza? Kandi abwira umuntu yizeye kuno kwezi, n'umuntu aza ati naho hoshika rutranti ntarabona inyishu y'amasengesho yanjye ndakizeye. Amena. Ukwizera ni wa muntu nawe bageze kuri tangente aguma yizeye Imana ati ndabizi yavuze niyo kwizigirwa, iyasezeranye ntibesha. Bibiliya iraduha urugero rwo kwizera, iduha akarorero Aburahamu. Itubwira ngo Aburahamu yari yabaye akaheze. Sinzi ko mutahura ivyo bintu ngaha mwishengero, nta muntu wakaheze dufise. Akaheze n'umutama yashaje, aranyunyuka, aramererwa nabi, imisaya irahomberana, yataye inkomezi zose. Nukugira batubwire ngo Aburahamu ntiyarashoboye kuvyara, nawe ariko afise umugore muto ntiyarashoboye kuvyara, izo nguvu ntazo yarafise. Mugabo Imana imubwira ngo muri wewe hazovayo ihanga. Nyanubwiye ngo hazovayo umuntu, yamubwiye ngo muri wewe hazovayo ihanga. Aburahamu ngo aravyumva, aravyizera. Alors faith nukwemeranya n'Imana nayiboneka vyose vyo bari ko biravuga le contraire. Haleluya. Kandi birivuga ngo wizeye iryo buye ntazomaramara. Uwizera ntazomaramara. Impossible. Haleluya. Umuntu yizeye Imana ntazokwigera maramara. Amaboko yawe si magufi ngwananirwe. Hey. Ijambo rya sirinyantege. Amaboko yawe si magufi. Amaboko yawe si magufi ngwananirwe. Harekos krabantalaha. Ijambo ryawe sirinyantege. Inzira zawe zirenze ibihumbi, inzira zawe zirenga ibihumbi, ntuzibigwa. Ijuru biragupfukamiye. Amaboko yawe si magufi. Amaboko yawe si magufi ngwananirwe. Jambo ryawe sirinyantege. Inzira zawe zirenze ibihumbi, ntuzibigwa. Isi n'ijuru biragupfukamiye. Semerera uvuga ati ndakuzi. Hey, ndakuzi nakikunanira. Ndakuzi mwami, ndakuzi umwami wa ndakuzi Rama sobre katalamaya reba tozi karabaya ema tozi karabaya. Kwizera
nigihe Imana ikubwira ngo genda utere imbuto abandi bose bariko barahunga, hama ukizera yasezeranye, ukizera yavuze ko ariyo kwizerwa, hama ugasohora imbuto ugatera. C'est ça la foi. Haleluya. Vuga ati ndizera, ndakora ijambo ryose Imana imbariye mu izina rya Yesu. Amen. Akuna agace ka mbere. Agace ka kabiri, ukwizera nukwakira izina rishasha. Haleluya. Ukwizera nukwakira izina rishasha uhawe n'Uhoraho, naho ubuzima bwaba butarahinduka. Aburahamu, Imana imusanga ari ingumba ishaje. Sara nawe yaraciye imvyaro. Hama Imana imubwira ngo Aburahamu, uhereye ubu mukucishwe Aburahamu, uhereye ubu wiswe Aburahamu. N'amazina biratandukanye. Aburahamu ryari izina rifatanye n'ubugumba. Mugabo Aburahamu ryasigura ngo ni sekuruza w'amahanga menshi. Aracari ingumba, mbwa yishwe izina risha n'Uhoraho. Aracari ingumba, Imana iravye destine yiwe imuhereza izina risha. Hano ubwira ngo uhereye ubu hindura izina ryawe. Sivyo gusa, ja mu muryango wawe ubwire Sarayi muka Aburahamu umuhindure nawe yitwe Sara, nyina kuru w'amahanga menshi, nyina w'amahanga menshi. Sara na Aburahamu baricara, baremera gufata riske zose zifatanye n'icyo Imana ibabwiye. Mwibaze abatama bashaje ari ingumba gutangura mu gisagara kubabwira ngo nitukiri ingumba, ati mbere wanashima ubu jewe nitwa sekuru w'amahanga menshi, ati uyu mukecuru wanje nawe yitwa nyina w'amahanga menshi, ati wewe no musi nimuze musubire kutwita amazina atariyo, ati mutwite amazina mashasha twahawe n'Uhoraho. Bari Imana yari riske ikomeye cyane. Hari abantu babaraga bavuga ati aba batama abanyokuru basaze, umutama n'umunyokuru basaze, ati ni depression, ati bamaze igihe kinini batavyara, rero zatanguye gukora nako, batanguye kugira ibibazo. Mugabo Aburahamu yahamagara ati Sara nyina w'amahanga menshi. Sara nawe ati sabwe se w'amahanga menshi. Mugisagara sho kuba tabatahura. Mugabo ukwizera sugutahurwa, ukwizera nugutahura rangaje Imana mukayikora. Niwitege gutahurwa n'abantu, wiseme kuba inzira yo kwizera. Inzira yo kwizera ni inzira abantu bashoboye gutemera no kutakira. Mugabo wewe ugahita kuvuga ati kw'Imana yavuze. Ndi Sara, ndi Aburahamu pwe. Niyagira ibindi bintu mumbwira, je ndi Aburahamu, ndi se w'amahanga menshi. Niyagira ibindi bintu mumbwira, ndi nyina w'amahanga menshi. Ivy'ubugumba ndavyirengagije, ivy'imyaka ndavyirengagije, ivy'intege ndavyirengagije, ndi se w'amahanga menshi. Nagomba ndakuvuge ko mu izina rya Yesu Kristo, ivy'Imana yakuvuze ko imyaka ntizobimira, ntizobitwara, pempote imyaka ufise canke imyaka bimaze, icyo Imana yakuvuze ko nikizoribwa n'imyaka mu izina rya Yesu. Nagomba ndakuvuge ko encore icyo Imana yakuvuze ko ukudatahura kw'abantu nikuzotuma bidashika, ukwizera kwawe kuzobizana ara manifestation mu izina rya Yesu Kristo. Bwana izina rirakomeye. Wewe wibaze
uraza akantu numvise ngo mvuge. Hari abantu bahawe izina n'ubuzima, bitwa ba Mutama kubera ubuzima, bitwa ba Mweshimiwa kubera ubuzima, bitwa ba Nyacubahiro kubera ubuzima, bitwa bagize amahirwe ubuzima buha amazina. Mugabo Imana nikurindiye ngo ubuzima bwuha izina kugira kwita izina, ahubwo Imana irakeneye gutransforma mu buzima bwawe ibanje kuguha izina. Imana iratandukanye n'ingene abantu bakora. Abantu baguha izina bifatanye n'icyo ubuzima buri ko buravuga kuri wewe, mugabo Imana iguha izina bifatanye n'icyo igomba ko ubuzima buzovuga ejo kuri wewe. Haleluya. Imana ishaka ko Aburahamu azovyara abe sekuru w'amahanga mu gicimwita izina. Izina rifatanye n'imubone ejo n'ingene ibona ubuzima bwiwe ejo. Sinzi abantu ubuzima bwise basuma muri kino kibanza, sinzi abantu ubuzima bwise basambanye muri kino kibanza, sinzi abantu ubuzima bwise banzofejo bamagonyagi bamateso, sinzi abantu ubuzima bwahaye amazina. Mugana kubwire ngo akira izina risha uhawe n'Uhoraho. Imana yigeze kubwira Abisirayeli ngo nimuzosubira kwitwa ntabwa, ahubwo muzokwitwa nkundwakazi. Ati kuko Uhoraho yahisemo kubakundwakaza. Niganza mugenzi ati ivyo kwitwa ntabwa vyaraheze mu izina rya Yesu. Ivyo kwitwa ntabwa ndabisezere mu izina rya Yesu Kristo. Nzokwitwa nkundwakazi, izina rishampawe n'Uhoraho. Ivyo kwitwa misaka vyarahise mu izina rya Yesu. Nzokwitwa izina risha mawe n'Uhoraho. Nga ukwizera. Hari abantu ubuzima bwise amazina atandukanye. Ntababukene bari ngaha. Ndabona murase kubivuga muga mu mitima yanyu. Hari abagenda ati reka shareka, jewe shareka ivyo wanje ntavyo womenya. Hakira izina risha wiswe n'Uhoraho. Amasituation sinzi izina yaguhaye, nga akira izina risha. Abisirayeli nta kimwe irahindura kuri bo. Mugibabya ngo from today nimukicitwa ntabwa, from today nimukicitwa misaka, from today ndabiswe nkundwakazi. Nana kimwe irakora. Mga 5 nukwakira iryo zina ubuzima bukibwa bundi. Haleluya, haleluya. Vuga ati ndaryakira izina ryanje mu izina rya Yesu. Haleluya. Nga rero ndikunda vuga ngo ndaryakiriye, mga wese sinzi icyo ugomba kwakira. Haleluya. Ngenda bita amazina jewe, ngenda bita amazina. Bagwaneza muvuge amen. Banyamahirwe muvuge amen. Batunzi muvuge amen. Bamagara meza muvuge amen. Banyacubahiro muvuge amen. Haleluya. Bibiri ivuga ngo Aburahamu iryo zina araryakira. Imana nikosa rikomeye cyane ugenda n'izina ritari ryo muri wewe. Ni Imana wayibrose gukora, wayibrose gukora. Hari umuntu anashitse hose nta confidence afise, hari anashitse hose niyizera, nibaza yuko we hari ikintu cyokora ngo bivemwo ubuzima bwamwise mikoshi. Hari ngaho kintu cyose atanguje baza ati naho gitanguye kwizoherejo. Utegeze kwakira izina risha, utegeze kwakira izina risha kandi kuryakira ucurishingira intahe. Uve ngaho uvuga ati nishwe izina risha n'Uhoraho, izina rya kera naritaye mu izina rya Yesu. This is life of faith. Yakobo Imana iramuvizita biciye mu marayika. Birivuga ngo agwana nawe ijoro ryose. Avuga ati nuva ngaho utameza ijoro ryose agwana n'umumarayika. Hama umumarayika ageze kumuhezagira cyangwa ngo witwa gute, ntiyamubaje ngo ufise iki, ntiyamubaje ngo uva mu muryango uwuhe, yamubaje ati izina ryawe ni irihe? Ati nitwa Yakobo. Ati cyo nicyo kibazo. Uheye uno munsi wishwe Isirayeli, uheye uno munsi izina ryawe rirahindutse ngo kuko wagwanye n'Imana ukanesha.
abantu bakira izina rishasha mumbwira amena. Semera ati ndi nkundwakazi mu izina rya Yesu. Vuga ati ndi nkundwakazi mu izina rya Yesu. Vuga ati ndi umukundwa w'Imana mu izina rya Yesu. Vuga ati ndi umuntu unesha mu izina rya Yesu. Vuga ati ndi unesha mu izina rya Yesu. Akira izina risha indani muri wewe. Akira izina risha. Hindura indani. Ejo ugenda n'izindi ibihe byaguhaye. Ejo ugenda n'izindi ibibazo byakwise. Ejo ugenda n'ibibazo byakorokejwe mu mutima wawe. Izina ryakorokejwe mu mutima wawe nakahise ku muryango wawe kahise kawe. Akira izina rishasha. Kandi izina rishasha niri ku Mana. Ingene Imana yita amazina ntibanza guhindura ubuzima, ibanza guhindura izina. Ubuzima bugahindurwa n'izina. Vuga ati ndi cyane mu gishasha. Vuga ati ndi cyane mu gishasha. Vuga ati ndi cyane mu gishasha. Vuga ati nahamagawe nkuko yabigabiye. Vuga ati nahamagawe nkuko yabigabiye. Vuga ati ndi umwana w'Imana isumba byose. Vuga ati ndi umwana w'Imana isumba byose. Nicanye na Kristo ahantu ho mu ijuru. Semerera amena. Faith. Nyiramvuge kwizera cya gatatu. Ni cya gatatu. Kwizera ni ukuvuga imbere y'igihe ibigiye kukubako ubuzima bwawe. Faith biva ngo turizera, ni nayo mpamvu tuvuga. Kwizera ni ukuvuga ibyo wizera pani ibyo ubona. Ukwizera ni ukwita izina igihe. Ukwizera ni ukwita situwasi izina, ukavuga ibizoba, ugaprokama ibizoba imbere y'uko biba. That is faith. Hallelujah. Reka mvuge gatonya. Reka duhere mu Bami ba mbere igice cya 18:44. Hanyuma kubugira indwi aravuga ati mbonye agacu gatoya kangana ikiganza c'umuntu kaduga kava mu kiyaga. Eliya aramubarira ati genda ubarire Ahabu utizirikisha umukogote wawe ku mafarasi umanuke uti imvura ntikubuze. Okay. Aho ngenda hagaruke mu mwanya. Somera aho nyene nyuma gato 17 ku murongo wa mbere. Bukeye Eliya w'Itishubi umwe mu bagerereye i Gileyadi aragenda barira Ahabu. Aragenda abwira Ahabu ati ndahiye uguhoraho kuhoraho Imana y'Abisirayeli. Ego. Ati wenyene nsavye. Yuko atakime kizotonda canke imvura ngo ikoroke muri imyaka. Ashira kindahiro. Avuga ati ndakurahiye Ahabu, ndakurahiye. Ati yuko atakime kizotonyanga canke ngo imvura igwe. Ikoroke muri imyaka. Ego. Atari jewe mbivuze. Gushika igihe nzobivugira. Ukwizera sukugendana ibintu mu mutima. Ukwizera nukugendana mu kanwa ibyo ufise mu mutima. Ukwizera birivuga ngo ubu ni wo mutima wizera tubona mu vyanditswe ngo turizera nico gituma tuvuga. What do you mean? Ukwizera ni gihe ufise ibyo wizigizwa mu mutima hama ukabiprograma d'avance. Amen. Ukabivuga, ukavyatura, ukavuga. Amen. Imana yabagije Ezekiel ati none amagufa yoba mazima gute? Amen. Ati amagufa yoba mazima gute? Imana ikubwira ati Ezekiel very simple. Ati genda uyabwira abe mazima. Genda kurajya amagufa
hamuyabwira ati baho bamazima, ati hanyuma niwaheza kuvuga uraza kubona ibikurikira. Amen. Ezekiel kiragenda abona ikiya cy'amagufa yimye, atangura kuvuga ubuzima kuri ayo magufa. Hama bivuga ngo igufa na rigenzi ryacyo bica biregerana, mugabo bica bibi bintu biri ngaho bitagira ubuzima. Hama cyabazima atarabona aho ngira iki, ati unaho vugira ku muyaga, vugira ku muyaga ubwire uje impemu zize muri ayo magufa. Ezekiel asubira kuvuga, hama impemu ziraza zinjira muri ayo magufa, ngo akibona ayo magufa ahagurutsemo ingabo zikomeye cyane. Kwizera si ukugendana ibintu mu mutima, kwizera ni ukuba ufise ibintu mu mutima bwa mbere hama ukabivuga. Amen. Murakunda equilibre mu bintu, murakunda equilibre. Ngumye ndabigisha holiness gusa, muzoba abantu bera batunganye mu ngeso zanyu, ngamutigira mubona Imana ikora mu buzima bwanyu. Hari abagorotsi benshi Claude bashonje, bakenye, bamerewe nabi, atari uko Imana yabagereye ubwo buzima ngo batamenye ingene ibintu bikora. Amen. Hari abantu bariko bicwa n'ingwara zitategezwa kubica, atari uko Imana idafite ubushobozi bwo kubakiza, ngo batazi ingene bizera hama baactive ubushobozi bw'Imana bwakiza. Hari abantu mu manager bahagariswe ivyo ariko barakora biriko birahomba, ngo batazi ingene boha ubuzima ivyo bintu. Wizeye ko Imana ishoboye gukiza ubuzima ivyo bintu, shirako bihagararemwo bishemwe ibiganza, vuga ati ubuzima nibuze muri ibi bintu. Cyena mantangara, urabona igihe cyose mpagaze imbere y'umuntu hari n'idayimoni ntaravuga ziguma zihoreye, nga ntanguye kuvuga je zitangura kuvibra, kubera Yesu yavuze ngo muzirukanisha ijambo. Zumva ijambo, erega uwo musongo ufise mu kuguru urashobora kuba ari nkemu, nga ntiwumva kwidoga, wumva umunsi wotora iganza ryawe gashaka iti in the name of Jesus va mu kuguru kwanje. Uwo mwanya nyene usho kumva imisongo ihagarariye aho nyene, nga utaravuga kiracyari kibanza cyiza cyawo cyo kubamo. Ndiko ndavugana nawe, ivyo bintu biriko biraba mu rugo rwawe bishoboye kwica urwo rugo cyangwa ntibigwice. Mugabo Bibiliya ivuga gutya, ivuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazoga ivyo gwamye. Gupfa no kubaho biri mu bubasha bw'ururimi, c'est la Bible. Gupfa no kubaho biri mu bubasha bw'ururimi. Mu yandi majambo, hari ibintu biriko birapfa kubera habuze ubikiza, hari ibintu biriko birabaho kubera ari wabibeshejeho akoresheje ururimi. Haleluya. Okay, vyumvikana ngo ibintu ubibonye gutya hamukabireka ntiyagira icyo bivugako, urashoye kurengana bikaguma bimeze kwa kundi nyene, mga wari kuvuga ati uwo mwijima nuve muri ibi bintu mu izina rya Yesu, uwo mwijima ukacuhava. Ngumba kubigisha karima sovri brahatali mando sokorobaya. Umugabisha umwe w'abasirikare arahaguruka abwira umwami Yesu ati umwana wanje afite ikibazo, mbere yapfuye ngomba mukize. Okay, havuga ati sawa reka meze gukora ibintu ndakora hama tugende. Acyamubwira ati yo ntugende, ndakwinginze ntiwirigura genda, wowe uri kuratakaza umwanya. Ati ahubwo vuga ijambo, vuga ijambo, vuga ati mwana kira, hama ibisigaye ndazi ko ijambo riraza kugenda rimukize. Hama Yesu acaravuga ngo sinari bwigere mbona no mu Bisirayeli umuntu afise ukwizera nk'uko. Umuntu afise ukwizera gutangaza Imana n'umuntu azi ko ijambo rirekuwe rishobora kugenda mu Kamenge rigahindura ibintu, rishobora kugenda muri Tanzania rigahindura ibintu, rishobora kuja muri Etazini rigahindura ibintu. Ububasha
urupfu n'ubugingo biri ku rurimi. Bamwe mwama muri yica Imana ikabagira ubuntu ikabazura. Ibazo uri kuririmba nacyo nzovamwo ndi ngipfuye Mana nukuri je sinzi ngituma nkiri ngaha te nukuri jewe mu banyantege nk'imambere ndimwo Mana urimaze. Bamama mumbwire amen. Urimaze. Hari abazoza kugusenyura muga niwe wimaze. Ni wabuguriye porotayi biciye mu majambo. Haleluya. Umunsi umwe agahungu kitwa Dawidi ibigabo nka ba Sawuli byinyegeje. Ibigabo nka bya Eliyabu na Shama bivuga ngo vyari ibigabo bikomeye byari vyinyegeje byose bitinye. Nacho kiza kirahaguruka kigoriyati kikuhumura kigatera terere ati hey ati umwisiraeli yumva komeye avyaguruke ngaho ndamwereke. Bose akaca bati yavyutse bakaca benda akaryama bose. Baca bumva gahungu kamwe kazi cyo twita the spirit of faith karahagurutse karavuga ngo uwo ninde yigiziki uwo arikacokora Imana yacu n'ubwoko bwayo n'ingabo zayo uwo ninde. Baramubwira ngo ni Goliyati. Bati ico Goliyati ni giki? Ati ni mumpume ndamubagira isiga. Sawuli rwa rugabo rurerure rw'imetero nk'izo za Eme. Hagarara kurabe. Kwari ruvyara rwa Eme. Urugabo rurerure rukomeye runaki hama Sawuli ati kana Dawidi kari kameze nko kwamagara meza. Oya mwene murabe kijya gigatanya gihanganye n'uyu. Sawuli akibwira ati yo tijeje nyene milimetero zibiri ndi umugabo yatojwe ivy'intambara. Ati wowe uvuye inyuma y'intama wewe uze nguje kugwana na Goliyati. Gamwe hari cyo mutamenye. Ntimwamenye ko ubuzima ari ubw'impemu. Ege ari ikintu mutamenye. Ntimwamenye inkota ya mpemu ico bita ijambo. Ati rero ati ngenda bereke. Ati ndaza kumwica. So kumwica gusa ndamubagira isiga. Batisha urishire wewe. Ati ndishire. Ati reka ndakubwire. Ati system nari ikoresheje n'inyuma y'intama. Ati umusumwe ngo menda kubwira ubushobozi bw'intahe. Abantu mufise intahe muvuge amena. Intahe zawe zakahise n'insinzi yawe ejo yacu utakaza intahe zawe. Ivyo wavuze bikaba bihagarare ko utsindira urundi rugamba rukwirikira. Ajavuga ati Sawuli ati je intambwe yarigeze kwiyumvira ko ntwara umwagazi. Ati hanyuma irataruka ndataruka ndayifatigise kandi ndayitabura. Ati hama mejeje kuyitabura ati biragiye. Ubwa kabiri asokoka idubu. Ndabwira ati wadubuwe weho nugoye je nishi intambwe yo no kunanirwa afata na yadubara yitabura. Sawuli ati vyo warabikoze. Rimwe na rimwe rigiye wihagarara ko ku ntahe zawe Satani ukamutera ubwoba. Aturazi ivyo nagukoreye mu misi heze usubire. Ni mwanyumvishe. Aturazi ivyo nagukoreye wihende. Ati vyo warabikoze ati cyane ati twoganira rero. Ati none wowe usaba iki? Ati uzocuma umukobwa wawe. Navyo gufyina. Ati amukori kuri kunzu ya data. Ivyo byose aravyemera. Acarahaguruka. Dawidi arakiraba cyo kigabo gihagurutse cy'Goliyati. Coco si Eme. Oya Eme ni Sawuli. Gugu gwasumba Eme. Araruraba atumviriza. Wowe uje kungwanya ufise agashako nibindi. Atariko jewe nje kukugwanya mwizina. That is faith. Nje kukugwanya no. Mwani majambo magaze ngaha magaze ngaha pana nka jewe nga mwizina ry'Imana y'Abisirayeli wacokoye.
abantu bazana amaresulta n'abantu biteguye gusubiza icyubahiro izina rya Yesu, n'abantu biteguye kuvuga ngo iri zina ry'Imana niryo tukwa muri iyi situation, ifo ko Imana ishigwa hejuru. Acahaguruka ajavuga ati uyu munsi wewe ndaguca umutwe, ndakubagira ibisiga, histoire yawe hereye ngaho no munsi. Goliath taguga petit nani yarafise force, afise nguvu, ubwo ntiyarazi ubushobozi bw'ijambo, ntiyarazi ubushobozi bw'ijambo riprogramwe rivuzwe. Ubwo nyine kubera uko kwizera acaronka instruction ati tora ibuye, shira mu mugozi, gira gutya, rikere yagenda neza twa. Goliath barafunga. Ibi yagize Sawuli yari kubigira, yamenye ubushobozi bw'ijambo. Ibi Dawudi yagize Eliyabu yari kubigira, yamenye ubushobozi bw'ijambo. Ibi vyose abiseye bandi bari kubigira, nga bayobewe kukwizera batakubika mu mutima. Ukwizera barakuvuga, ukwizera baraguprograma bakavuga ivyo bizera. Yesu aguhezagire. Shataramanta karabaye. Vuga ati Satani, ugira ibibazo, ugira ibibazo, ugira ibibazo, kuko singiye guhora, singiye guhora, singiye guceceka, singiye kwidoga. Nibaza ko Dawidi yariko arafyina yicariye ahantu akavuga ngo sinzopfa nzobaho kugira namamaze ishimwe ry'uwampamagaye. Akavuga ngo 10,000 bizogwa iburyo bwanje, 1,000 ibumoso bwanje, atariko jewe nta cyago kizokwegera ihema ryanje. Ati sinzogira ubwoba n'umwami urashwe mwijoro canke ku murango, kuko warawe nkinzo yanje. Wibaza ko ikarafyina igihe avuga ngo uhora n'umungere wanje sinzokena. Uyu numwe yica Goliath akoresheje ijambo. Yarazi ukwizera ko atakubika mu mutima, ukwizera barakuvuga. Nagomba mvuge ngo murabanesha, nagomba mvuge ngo murabanesha mu izina rya Yesu, nagomba mvuge ngo murabanesha, murabajenero mu bwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Nagomba mvuge ngo muri mwebwe nta ukonyera arimwo, nagomba mvuge muri mwebwe nta nzopfejo arimwo, muri mwebwe muzuye umuriro n'ububasha bwa Mpwemu Yera. Nagomba mvuga ngo muteze ikibazo mu bwami bw'umwijima, nagomba mvuga ngo ubwami bwose bw'umwijima bufise ikibazo ku bwanyu. Nagomba mvuga ngo business yawe izobaho, nagomba mvuga ngo umuryango wawe uzobaho, nagomba mvuga ngo akazi kawe nawe kazoja, nagomba mvuga ngo rijya kete ryo kugugena asovriga talabande nirizosimburwa nikete ryo kukwirukana mu izina rya Yesu. Nagomba mvuga ngo iyo nkota iri mu muryango wawe nakizokugira we n'uruvyaro rwawe. Wibaza ko ari ivy'ubusa Imana kubwira abisirayeli, yabwiye abaherezi, ibwira abaherezi ngo igihe cyose abisirayeli imbere yuko bava imbere yanje muzohore muhagarara imbere, mubahezagire, mubatureka amajambo, mubabwire ngo mujane ubuntu bw'Imana. Ntivyari ivyo gufyina. Ubu bwami twaje mu buntu bw'Impwemu. Icyanyuma ngo mbeshimperezako. Ukwizera nukumenya gose udakekeranya ko umugambi w'Imana uri hejuru umugambi wa Satani ku buzima bwawe. Oshobora kuma rapidement Yeremia 29:11. Kuko nzi, kuko nzi, kuko nzi, kuko nzi. Inde ariko aravuga, inde ariko aravuga, ariko abwira nde, ariko abwira nde? Ko ndiko numva amajwi y'abantu bake, ariko abwira nde? Kuko nzi. Eme, kuko nzi. Hey. Kuko nzi. Wewe kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako. Ndakundi Imana itanguye kwiyemera.
kuko nzi mbiyumvirako ni je uhoraho mbivuze ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyaha kugira ngo mbaye ivyizigiro vyahehe byo mwiherezo vyanyu. Bari Imana kinagomba kubafasha kwizera kw'ivyiyumviro Imana igufiseko biri hejuru cyane y'ivyiyumviro Satani agufiseko. Reka mbende bivuga uko ndi kuntu twirengagije ko ariho plan Satani akora kwishengero ku bana b'Imana. Akimvira ati Pamela nzomutera uku, ati hanyuma ninagira kwa Tania nawe nzomutera uku, ati hanyuma ninagira kwa Alice nanjye nzoja mutera gutya, ati hanyuma ninagira kwa Fiston nzoshangira ibi nama plan yiwe. Mugabo icyo atazi hari indi plan, hari indi nteguro itateguwe na Satani. Jembere numva umenga ndavyase. None Satani yotegura iki ku buzima bwaje? Ntacyo dufana, sindi muvyara we, sindi umwana wiwe, nituva mu gihugu kimwe, nituri mu bwami bumwe, jewe si umwami wanje. None ivyo ategura ku buzima bwaje no mu burenganzira gute bwo kubishikako? Ega je sindi mayibobo, jewe mfise umuvyeyi nitirirwa Imana ni papa, ni data yamvyaye, kandi ambwiye ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako. Mu yandi majambo data yaraplanifye kuri jewe, ha mu mwasi ariko araplanifye kuri jewe. Ubu rero hasigaye ikibazo kimwe, ni kibazo c'abangize k'imigambi. Si jewe ninga akana ko mwibarura niko abantu baza bakakiyumvira ko ngo ububwana ngo no butunganya ukunga ivyo kurya, ngo ububwana ngo no bugira uruferina, ngo ububwana ngo no ndengenda byigisha. Ako nakana ko mwibarabara umwana afise se yemera. Ntushobora kuvyuka mu gatondo uri kumugira ko ivyiyumviro vyiki. Ka Satani iyo bigacanganije afata akaja ahantu ati uyu mwana w'Imana Cedric ati ngiye ndamugire ko imigambi yingene nzomudetruiza muri izi mpera z'umwaka. Ati bizogenda uku, bice bigenda uku, cyo tumukibaniriza ngaha. Wihenze igihe wari kurategura ingene ugiye kurangiza umwaka, data nawe ariko arategura ingene umwaka wanje ugiye kurangira. Dutanguye umwaka yarambariye, arambya ngo umwaka bitangaza bidaharurika. Dutanguye umwaka yarambwiye ati umwaka nzokunezereza, nzogushimisha, nzokugira mukuru. Rero umwaka ugiye guhera, utanguye kuvyivangamo Satani ngo planifye kuri jewe. Baragutanze, data yaragutanze, yaraplanifye imbere yawe, aravuga ivyanje de BF ingene bizohera. Ugomba kini film iri kirahera utayitanguye. Igihe umwaka watangura, Imana yafise ivyo yavuganye nanje. Mbere mubo agiye kugira nabi mbere y'umwaka uhera, twe niturimo. Ukwizera nukumenya gose ko umugambi Imana yakugizeko ari munini cyane, ukomeye cyane, kubwo Satani ataco ukorako. Je ku buzima bwanjye ndabivuze ntacyo azokora. Nakore ashiremo ingufu n'abamarayika bariko barakora, n'Imana iriko irakora, iriko irarangiza ivyo yatanguje mu buzima bwanje. Arashobora guteza amaksida mubo azofata, je sindimo. Arashobora kuimfunyisha mubo azokwica, uruvyaro rwanje ntururimwo, naje ubwanje sindimwo. None ko muri ko murandaba gutyo, we niwo kwikuramo mu izina rya Yesu, we niwo kwikuramo mu izina rya Yesu. Ati paza kuberiki data yaraplanifye. Reka ndabasarishe gatonye umugani muvyeyi wanje. Haleluya. Umunsi umwe Imana igira umugambi ku Bisirayeli wo kubakura muri Egiputa. Irabatwara biciye muri Mose ibashikana kuyaga gitukura. Bakigenda farasi garagira umugambi w'ingene bagarukana muri Egiputa, nawaje inyuma n'abagabo babiri. Ari wagomba akora ikibazo apana umwisirayeli, hagira akora ikibazo abagabo babiri.
bafise imigambi kuri iri hanga. Umwe ati muragenda i Kanani, undi atoya ndabasubiza kurima ibikebere, ndabasubiza kubaka amapiramide, ndabasubizayo kwa bacakara. Okay, Farao asohora ingabo, Imana isohora ingabo. Bace bahurira neza neza ku kiyaga gitukura, ko mwisho, komba ya mwisho. Hari abantu bazi komba ya mwisho. Abisirayeli babona ndanga abantu batizera kandi mbabari ngahabihana. Abisirayeli babona Farao araje n'ibikogote n'ingabo n'abasirikare. Bati Mose, muri Egiputa ntamva zari ziriyo, urabona ingere zo kutwicira ngaha. Erega Farao nta kigongo aza kutugirira, kubera iki wavye watwijeje ngo tugende. Mose acari arinyavya gatonya, aja muri presence y'Imana. Imana ikimubwira ngo genda ubabwire ko iyo ntambara atari iwabo. Genda ubabwire ko n'abagabo bahanganye. Yagize umugambi wo kubasubizayo, nanjye yagize umugambi wo kubajabukana. Aro n'abagabo babiri bahanganye, genda ubabwire ko iyo ntambara atari iwabo. Aya ni mwanyumvise. Nimba wanyumvise, va muri iyo ntambara itakwerekeye. Va muri iyo ntambara itakwerekeye. Ikintu cyose kije kugwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, yacu citamwo wewe. Yacu wita muri iyo ntambara. Ace mubwira ngo babwire bahagarare, birabire agakiza ngira mbazanire. Iyo abagabo babiri bahuye, ijambo wabwirwa kugira ngo asista, ihagararire, irabire, hamuraba agakiza. Ya ihagararire, wirabire. Imana yavuga ati wanu petit joueur, ugeri twogwana. Tugiye mu by'ubwenge, Satani ni petit. Tugiye mu by'ububasha, ni petit. Tugiye mu by'ingabo, ubudayimoni n'ubupeti ku bamarayika. Mumari kumashaka kwica abantu 8,000. Tugiye mu by'ubwenge, ntaho bahuriye. Ati rero wewe tuza. Gire ka karirimbo kajanye n'intu wiyaranje ukamenya. Wiyaranje je kansize mu mutwe, kari kanciyemo mbanza kuvuga amajambo kaca karagenda. Ingo rero urya ndamwizeye hajya yamaze kwa kakira. Yo ndakunda abantu bari connect. Urutare nubakako inzu yanje, ndaguruye ukuboko k'uburinzi kuri wowe.